Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Asaba ko umugambwe arongoye wo kwemererwa kubandanya imirimo yawo yahagaritswe muri ruheshi uno mwaka ni Agathon Rwasa umushingamateka akaba ari n'umukuru w'umugambwe CNL. Ni mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Abanyagihugu bo ku Mugoboka ya kabiri turi muri Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura baratabaza inzego zibijejwe gufata mu minwe ikibazo c'inkengera z'urangwa zibabangamiye ngo akoba ni kenshi narirya haramazu amaze gusambuka. Idoni bana natwe muri ano makuru ni mukanya. Amakuru tuyatangure mu gisata ca politike. Umugambwe CNL usaba kurekurirwa gukora ibikorwa vyawo vyahagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu hari ku itariki ya kabiri ruheshi uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2023. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa mbere urongoye uwo mugambwe asaba umushikiranganji kudahengama mu gutatura amatata arangwa mu banywanyi b'uwo mugambwe. Agathon Rwasa abona ko ukutumvikana kuri muri abo banywanyi kudashobora gutora umuti inzego ziwugize zitari ku kivi. Umugambwe CNL ni umugambwe witunganije uko witunganije kandi ubwirizwa kubahwa nk'uko n'indi migambwe yubahwa ikubahirizwa. Rero uretse n'ivyo twarandikiye ku nyandicubahiro mukuru w'igihugu tubwira ko ikibazo ifata mu akaturenganura gategeka yuko umugambwe CNL uja ku kivi ko turi ku kivi ivyo bibazo byose bihari tuzobitorera umuti mugabo tubiba mu mugongo biragoye yuko twobikora. Ivyo twagaragaje byose gukora wenyene yabikubisemo ubuhiri. Ico no musaba narekura umugambwe ukore kuko umugambwe nta kosa na rimwe bakoze, nta cyaha na kimwe bakoze. Umugambwe nturi kurwanya igihugu, umugambwe nturi urahungabanya igihugu, umugambwe nta ntumbero nimwe mbi ufise ku gihugu. Dufise inzego kuva hasi gushika hejuru, nareke umugambwe ukore ibyo ubwirizwa gukora nk'uko amategeko abirekura. Mu gisata c'ibidukikije ubushikiranganji bw'ibidukikije buragabisha abanyagihugu baba ahegereye uruzi Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura bata iyarara muri urwo ruzi ko bagiye guhanwa vy'akarorero. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu umushikiranganji Prosper Dodiko akaba yibutsa ko itegeko rigenga ibidukikije ritegekanya ibihano ruhasha kubata iyarara ahantu hatabigenewe. Agasaba abajejwe intwaro kwibutsa abanyagihugu barongoye ayo mategeko. Twabonye ko nkungaha ururuzi rwahindutse ahantu basuka imicafu kandi muzi yuko hariho amashirahamwe ajejwe kweganya imicafu kugira ngo ayajane aho yagenewe. Ivyo rero bifise inkurikizi mbi kuko imicafu yose igashigenda muri Tanganyika kandi ariho dukura amazi yo kunywa kandi ariho tuzeye ibinyabuzima dukenera. Nico gituma kumbure coba kiri mu byatumye n'ifi zigabanuka. Murabizi ko hari itegeko rihana umuntu wese asutse imicafu mu ruzi. Icambere cihutirwa abajeje intwaro bazaca batangura babibutse ingingo ihana umuntu wese asutse imicafu mu mazi kuko murazi yuko hategekanijwe amande kandi hategekanijwe no gufungwa. Abajeje intwaro babibutse ivyo bihano kugira ngo mu misiza abene gihugu baba ngaha hafi, abajeje intwaro abakorera muri obuha, abajeje umutekano twese dukorera hamwe kugira ngo uzofatwa duce dutanga karorero ko kumuhana kugira ngo n'abandi basigaye ntibaze basubire. Ivyo rero bizotuma rero twubahiriza ibidukikije n'ibikorwa bihakorera.
Amakuru yacu abandanirize muri ico gisata nyene ubu tuve mu Kanyosha tugaruke aha kumukaza aho inkengera z'uruzi ntahangwa zibangamiye quartier ya Mugoboka ya kabiri iri ku Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu bahaba bavuga ko bahabana akoba kubera hari amazu amaze gusambuka. Basaba inzego zibijejwe kwihuta gufata ingingo kandi bafate n'ico kibazo mu minwe nkuko biriko birakogwa ku Mugoboka ya mbere Onera Muco yahakubitiye. Ibimanga bigabura Mugoboka na Gikungu nivyo ushikubona ushitse aho bita kwitangi ni muri quartier ya Mugoboka ya kabiri iri muri zone Rohero ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Biragaragara ko hagiye harasidagurika buhoro buhoro bitewe n'uruzi ntahangwa nkuko binavugwa namwe mu banyagihugu bahaba. Amayira meshi amwe yarabomaguritse ubunye n'abantu bakabura aho baca. Abana ntibiborohera cyane nyene nk'iyo n'imvura yaguye abantu turagira n'ubwo banyene abana bariko barahita. Ntahangwa hari gihe yuzura nyene bakabura ukuntu bajabuka nk'abajabuka hakurya mu Gikungu. Twebwe turiko turitegereza uruzi rwa Ntahangwa ruguma rubomoka imisozi imisidagurika kandi n'amazu arashikirwa. Hariho bamwe amazi yashikiriwe nyene baguma amazi nyene aguma bomagurika. Ubwoba ntitwobubura niko amazi ashobora kubomoka hanyuma abana bakamererwa nabi abavyeyi bakamererwa nabi hari n'abashobora gupfa. Muri kino gihe c'imvura uko byifashe ntabwo ari neza cyane bivaye nuko amazi ndetse n'intahangwa canke imivo imanukana amazi yakuye mu mihana yo ngaha ruguru iradusogereje cyane vuye no kuntu urabona aha uruzi Ntahangwa n'uruzi ruko rugenda rugerageza rusatira amazi y'abantu rubomora hirya no hino ukasanga rero muri kino gihe c'imvura nk'abantu dusanzwe tuba ngaha anye muri aka gacungararo ngaha ka Mugoboka wa kabiri turagira ibibazo cyane kandi tukagira n'ubwoba cyane. Ugerageje kuraba nko ngaha hepfo urabona yuko hari ibimanga byinshi byamaze gusadagurika haramaze gukoroka ahandi hari n'inzu zimwe ha hepfo ziriko ziragenda bivuye kuri uruzi Ntahangwa. Nko ngaha anye irashaka ko bimaze dufate nk'amezi nk'atatu iki kimanga cyo ngaha kirameze nk'amezi ashika kuri 4 canke 5 kigize kibomotse. Iki cyo ngaha hepfo kiramaze nk'igice hafi c'umwaka gikorotse. Ikindi nuko iryo sidagurika ry'amazu imisozi n'imifurege igaragara aho kuri Mugoboka ya kabiri. Bamwe mu banyagihugu bakavuga ko iryo sidagurika ryumyuka mu gihe c'imvura uko uruzi Ntahangwa ruca guzura. Bafisa koba ko mu mezi ari imbere bishobora kuba bimeze nabi gusumba. Abo barasaba gutabagwa kubera ko bageramiwe. Hari ya ruguru je nifuza ko boraba ukundi baranjanya nyene bakahaca nyene umufure gutwara amazi nyene mwibarabara nkuku amazi akareka gushunguruka mu mihana y'abantu kuko amazu acabomagurika bamwe bagatana kw'imyikomo bakabura amazi yo bayajana ariko badufashije nyene ucuvyumva ko biba byoroshe nico je nasaba ko bodufasha. Abo banyagihugu bararira ko amagorwa adasiga yandi basigura ko n'ikiraro kigabura Mugoboka ya mbere n'iya kabiri kiriko kirabomagurika mu gihe haca abantu batandukanye n'abana barimwo bakabona ko atagikozwe muri ako gace impanuka zizobandanya kwiyongera. Onera Muco urakenuye amakuru yacu tuyarangirize mu yavugwa mu makungu. Abanyaribani baharugwa mu macumi nibo bamaze guhitanwa n'uruhagarara ruriko rubera ku rubibe ruhuza ico gihugu na Israel. Ku ruhande rwa Israel babiri baramaze gupfa. Leta zunze ubumwe za Amerika zigatinya ko intambara hagati ya Israel hamwe na Palestina ishobora gutandukira akarere kose. Inkuru y'abagenzi bacu ba Euronews tuyishikirizwe na Jean Dodier Irakoze. Le risque d'escalade régionale dans le conflit Israël-Hamas inquiète. La tension monte. Indiane hagati y'igihugu ca Israel n'umugwi Hamas ngo zishobora gutandukira akarere ngo zirateye impungenge. Uruhagarara rukaba rwaduze kubi ku rubibe ruri hagati ya Israel na Liban aho hari ugukoranako hagati y'umugwi wa Hezbollah n'igisirikare cy'igihugu ca Israel. Kuva kwandwa igitugutu imishamirano imaze guhitana ubuzima bw'abanyalibani baharugwa mu macumi
n'imiburiburi abanyesirayeli babiri. Depuis le 7 octobre, les affrontements ont fait une dizaine de morts côté libanais et côté israélien, au moins 2 personnes ont été tuées. Uyati Hamasi bariba amafaranga bakajya kwibera hanze mu gihe abanyagihugu bishwe n'inzara. Winawati bazokwinyegeza uko bashaka ariko babwirizwa gufutwa. Umushikiranganje w'ukwivuna abansi wa Israel yemeje kuri uyu w'Imana ko batitayeho indwano ku rubibe rubahuza na Libani. Ku ruhande rwabo leta zunze ubumwe za Amerika zamenyesheje ko zarungitse ubwato burerura indege z'intambara bugira kabiri mu nyanja ya Mediterane kugira buteshe ibikorwa vyose vy'abansi. Jean de Dieu irakoze urakenuye kuyo nkuru ivugwa mu mahanga niho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Nta kinindi bwongere ko kiretse kubakengurukira mwe mu amana na televiziyo Isanganiro mugira ibihe byiza hiwanyu.